u Rwanda ntirwabandanya kwihagira ubutaka bw'ikindi gihugu, ndazi neza ko ategekanya kuza mu Burundi kubera ariko arategura imiyabaga iri mu makambi, akayiha ibigwanisha, akongera akayirungika mu ntambara. Umwe azoza mu Burundi, ntituzovyemera, intambara izoca isasagara hose. Turazi umugambi wiwe, turazi ko ariko arategura n'ikintu kibi ku gihugu cacu c'Uburundi. Ikinezereje nuko abarundi biteguye, amakungu bandanya mureka. Twebwe mu Burundi suko ntituzomureka bikore. Ndasubiyemwo, amakungu nabifate nk'ikibazo nka kama. Turafise ikibazo mu karere, si Burundi gusa, ni Tanzania, Uganda na Kenya, eka n'akarere kose. Nimba uburasirazuba bwa Kongo butagira amahoro, nuko akarere kose katagira amahoro. Nimwiyumvire ngo ni Burundi gusa ugifise iki kibazo. Abanyafrika y'Epfo bariko barahogwa ikibazo ca Kongo. Raba iyo Afrika du Sud iri, mugabo uriya umutekano muke uri muri burasirazuba bwa Kongo buriko buragira ico bukoze kuri Afrika y'Epfo. Nimumenye ko mu kibazo c'umutekano turafise intambamyi mu burasirazuba bwa Kongo, kandi amakungu niyareka bikabandanya bibera nk'uko biri, ibintu bizokononekara cane, kuko igihugu cose ntikizicara, kizoca gikoresha inguvu gifise. Kandi je nari naragerageje gutanga umuti muri kano karere, kandi uwo muti ico ciyumviro cakorerwa ko intambara ziba zaraheze. None nimba u Rwanda ruvuga ko ruriko ruratera muri Kongo kubera ruriko rurarondera aba FDLR, ico si ikibazo co kwicarira kuja kwica abanyagihugu, abana, abapfakazi kubera kurondera aba FDLR. Ico si ikibazo c'u Rwanda na Kongo bari kwicarana bagatora umuti, bakaraba ukungene izo ntambamye rusangi canke izo ntambamye ziri ku Rwanda rurondera aba FDLR muri Kongo bokwicarira bakagitorera umuti, kuko bino biyoha amahoro u Rwanda, bikongera bikareka bigaha uburenganzira Kongo, igatuga igihugu cayo mu mahoro. Ikibuze ni giki? Kumbure nuko hariho ukuboko kwihishije inyuma, kuko twese tugiye hamwe tukagwanya umugore wose woja mu burasirazuba bwa Kongo, vyohera mu munota umwe, kuko bizoha amahoro u Rwanda, vyongere bihe amahoro Kongo, yongere yontorere umutekano mu gihugu cayo. Ico ni cambere. Tuvuze ikibazo ca M23, jewe ubwanje naragerageje kuvugana n'indongozi za M23, turavugana, ndazibwira ati nimba vy'ukuri mutari abanyarwanda, kubera iki mutemera gushira ibigwanisho hasi hama muce mu nzira y'amahoro, kuko murakunda igihugu, murabakongomane. Muri ico gihe baranyishuye ati ivyo turavyemera, kuko nababwiye ati mugihe mutazoba muri mu masite y'amakantonema ntituzomenya umunyarwanda canke ngo tumenye umukongomani. Vyiza rero gende mu makambi ya kantonema, hama abakongomani baje ukwabo n'abanyarwanda batahe mu gihugu cabo. Atari uko tuzoguma tubafata, isi yose izoguma ibafata nk'uko muri abanyarwanda. Hama baranyemerera ko baja mu magroupe ya kantonema. Gusa ikibazo nuko Kongo yari yababwiye ngo baje mu mazone de kantonema, ahantu hato ubuzima budahari. Hanyuma je ndaronka abatasi, baragenda baharaba basanga ivyo basaba n'ivyo. Ndongera ndabwira leta ya Kongo ati barondera ikindi kibanza ciza, leta icibaha aho bita Rubangabo. Hanyuma turarungika abakuru b'igisirikare bose, baragenda basanga ubuzima burashoboka. Nayo M23 ubwabo yareye kuja muri ico giti ca kantonema. Hanyuma igihe twari tugiye gutangura M23 ngo ije muri ayo masezerano y'amahoro, bace bongera basubira gutera, kuko bari bambajije ati nitwajayo ibizokurikira n'ibihe. Ca ndabishura
nimwaja mu mazone do kantonema ibizokurikira tuzoja tuja mu biyago vy'amahoro Nairobi. Kandi mwibuke ko leta ya Kongo yavuze ati nibemera kuja mu zone do kantonema no kwaza batweretse ko bashaka amahoro igihugu ca Kongo, natwe tuzoca twemera kwicarana nabo mu masezerano y'amahoro y'i Nairobi. Mugabo ntivyakunze kuko baciye basubira kurasa. None wumva wo negosia gute n'umuntu adashaka amahoro? Kugira habeho ibiganiro vyiza babanza gutegura igicu ciza co kugira habeho ibiyago vyiza, ni uguhagarika kurasa kugira u Rwanda canke Kongo havaho izo ntambamyi zose, hanyuma imigwi yose igwana ikiyemeza, hama bakaja ku meza y'ibiyago atagahatse gahari. Kugira ivyo navyo bishoboke nuko imigwi y'intambara canke abasirikare b'ikindi gihugu bataha bakaja mu gihugu cabo, hanyuma abo bagwanyi bafise ivyo basaba bakicarana na leta kayaga bashira mu mahoro. None ko amakunga ahari habuze iki muri izo nzira zibiri? Naye natanze ico ciyumviro, kandi akarere kari kahisemwo kurungika igisirikare c'akarere ubwa mbere gukingira abenegihugu b'abakongomani, kandi no kurwanya imigwi yose y'imigwanyi igwanira mu karere k'ubuseruko. Ico nico gituma abasoda b'abarundi bari muri Kongo twagiyeyo ku civugo c'akarere. Igihe twashika muri Kivu y'Epfo, mwese muri vyabona amahoro yaciye aza.